dere bo barafite abandi biyemplika futa ya mariske kandi batamenye yanashimutse nkuko wowe umenyereye ariko abo biyemplika rero ni byiza ko tugabura reka biyemplika hariya nanje ngaruke niyemplika handi nta reason hariho raison yindi reka ndabibabwira reka ndabibabwira yivuge basi kuja kubesha abantu raison yivuge Rasko ari capable yo kugutera umutwe umwe uri kuragora nagashabira ngaho onye rero abartiste ni ibintu tubonda kubaho gati ure siwezi tania kule apana nukubera uvugishwe nikura kuzi ko uri umuntu adakunda ubujuje impamvu gira uvuga ati jewe sinshaka kuja abartiste basekira kura ko ndabizi ko nibazane bya mabeze ejo baje gutuka abantu babaruta ejo agiye gukora ama emission gutukana ejo agiye yambaye impuzu gira ngaho tushaka ko yikwiza tudashaka kubisuporta ntavyo no supporta vraiment ndetse go kubesha ntavyo no shobora no gukorana nabo mu masaha make hari igihe uhura n'umu artiste paswa kichwa wa danger akakuruhisha ibintu umva umenga urusha ukwezi kose mukoranya amasaha 3 nk'ivyo akije vyoroshe mu gihe mutanguranye niyo team afite iyo muhuri imbere waramaze ku mustar biragoye nuko abo bantu byo bavuga uvye ubiha agaciro erega waramaze ku mustar nese ivyo ndi kwandakubwira waramaze ku mustar abantu bose ntaco baba bafise bavuga no kuvuga ni vya bindi n'umuvyazi garakubwira ikintu kamubwira ati ma Javreje urazi wundi. Je urazi je abantu bose banze. Ati we ntumbone nga nk'umupeti wawe ngansotse hanze ndi kintu cyatari. Oro nta bintu vyatari birimo. Je namvuga ni tubwizanye ukuri benshi bansanze muri ano mabarabara vraiment. Nukuri nta bintu vyatari ndabonamo. Hanaba yagusizemwo. Yeah. Byose ni kumenya ingene wipanga parce que ubu star iyo buje nabi uhera nabi urashobora kuguhereza kariyeri yawe mukanya gato vraiment mukanya gato mukanya isase kwera vyakuna n'ingene witwara surtout imbere y'abantu amajina amafana yego muga amajina amafana yacu ya 3000 5000 ntomba vraiment nta umva ntumva ukenye oya utwaye 20000 muri concert gospel urajya uranywa aha uzobuja muri concert yanje uzanye 20000 ngo je nawe tuje Daya no kuri kwa Mungu. Muzorenza judi mi. Oya. None ico kurya nkatuga burya bukanya ka bro no dufiriti. Sikadimi. Ya mistake. Stake ziba ziri. Zaze witariki indwi z'ukwezi kwindwi. Murazi giharuro indwi gisigura imigisha. Ibazira kije inshuro zibiri. Sura ko tuzohezagirwa cyane gose. Imigisha igeretse ku yindi. Hanyuma kizobera kuri source du Nil. Hajya en plus ni muri ville. Ndanakubwira kandi kantu kamwe. Haraga surprise ariko nuko ngiye kubivugira nganye. Naco bivuge necessary vibes. Iza vibes zituma nisesa. Mwaramutse mwiriwe. Ndabasavye uyu munsi mubanze mumfashe kubaha umutumire wanje natumiye pastor wanyu Rasko. Just pastor wanje kwere sinashaka kumara pastor wanje mugabo parama hari abantu ibiganiro vyiba vyumviza nkamega kumviza magimana mu pastor. Rero no munsi kwara ko mumukunda nase kumutumira kandi atuganirize atwigishe Peut-être kuranje umunsi nzo kwibera kambira pasteur ngabo gushika umwanya je vraiment ntibiracamwa ntibirenjira mu mutwe neza kuba pasteur aza kumari blaze eva ivyo birakwiye kwe je kuba pasteur tubihebere mbayahaga karibu pasteur w'abafana ba Seven Vibes murakoze cyane ukuntu utanguye n'ivyo binyije gusa ciza nuko nzi ko tamu ngo namanu zemege wabo niko bavuga rezima ko nzi ko ndi muhira ngaha batanyemera ntaco nivyo birabaye ariko ikintu cyo gitangaje ko abo nyene niwe nyene bagiye kukwemera nabo nyene sinzi ngene vyagenze ubwo nari navuze ko atani ivyo ncibuka ndazi ni ama Johnny waje kuvuga ijambo ry'Imana ntazi ibintu oya duke yanzi ndadusangiza abandi nkuko bimeze kirazira kwigungana ijambo ry'Imana Anyways, ni Rasko, ni Clovis, Kuri Ciza. Bon, je vraiment n'umugenzi wanje kandi vraiment I am so lucky kumugira nk'umugenzi kubera nyene
turashaka kugwana nyene vyanse umuntu mushaka kuba mwogwana muharanye aba ari umuntu nshuti magara oya mukumburana mukabanza gutukana imbere yuko muramukanya ari mu nshuti zanje vraiment zishika ku magara niko bavuga mbere zishika ku mutima zishika ku magara wabusanga kirundi ni kinini cyane kirundi kiragoye kirundi ni kinini cyane anyways yagarutse kandi afise byinshi byo kubabwira Zana bari bayishiriye nde bagira ntibagukunda kwera ndakwingiye ubona kugira upfe Zana abantu okay abakunzi bacu mwibaza hagiye mwibaza ngo abasare bari ngo ntibafungura ngo ntibarya ngo badanga n'amafiseri ngo bajya tukiya tubirabe afite Rasko ndashaka ndaza kumufatira ikibazo Zana kameza kajya gato afite histoire yizinga tuvuge histoire nukuri kwa Mungu kabijyora biriha ntavyongera kare bivuye kure ntabwo sinshobora abantu umutima ndabirindiriye amasahane fata ku extremité nacu gutya yo ntugwe biriko biranaka izinga mubona dufise ngaha anye zashaka kuba zimaze amasaha 5 tuzirindiriye gera dukore kino kiganiro ko Rasko yari yarahiye ko harugwe musaza urazigeze gimwe saza oya sinshobora naco babisubiza mabuja oya ahubwo nacire hariya tubanze turangiza ikiganiro turaza kuzifungura ntaco nimwazizanye murashusha gusa shira hariya turaza gushushanya izinga ntizishaka kuzirya nabibonye wabibonye nawe zishaka kufe n'inzara ibintu byose byagiye biraba oya nta na kimwe ndakora abantu bose batumye inyuma yiyo baronsinge ariko wewe aguma yicwa n'inzara ariko je nibaza ko bivana n'ingene ibintu umuntu aba arimo normalement le lundi je sinkunda gufungura sinabanda nabikunda vraiment donc igikoni cyabimye oya ejo naye nifunze sinafunguye neza uko bitegerezwa ndi bana bagize amasenge ko bigutunguye amasengesho yavuze nk'amasengesho ari force oya amasengesho yanje avre finalement tushaka kuzosanga biheze babo nakwemeye vraiment voilà ni papa Kayisi Rasko arongoye na creative wa muntu aba tegura ibintu by'iminezero gusa ariko man nta bintu by'amarira no by'imibabaro muso zotegurira ikiriyo oya iby'amarira canke ibiriyo birizana nurinde urabitegura bijya birizana cyo gituma tuvuga ngo iyo uronse akanya ko kuryoherwa no kuba gato je pensais kugira nka hommage nka ide injemo nk'ubu twagira nka hommage ya Christophe Matata il est décédé mugabo yari umuntu yari umuntu w'amateka cyane avuga ati ngira ntegure hommage ya Christophe Matata mva nintu turira tumwa turira oya hommage ntibarira hommage baba bagarutse kuhoviva ibyiza ibyo yakoze icyo yamaze iki n'ibiki ahubwo kenshi iyo abantu bari kubagira hommage kenshi usanga biba biri funny osi vyigisha umuntu wese amuvuga ivyo bacanyemwo naho biba ari ibintu bibabaje ko haheze igihe yaragiye niba bigifise ingufu nyinshi yo kubabaza yatuma umuntu arira kwa umuryango peut-être yego ku muryango ya maybe anyways murabona ko yambaye umupira wanditse ko ya concert abantu muri kurikirana Rasko amaze bose tumena amatwi yatera induru amaze nk'amezi 2 vraiment nk'amezi 2 tuyizi concert tellement que je muri le 7 juin non le 7 juin narinze onho concert en fait le fait yo kubyumva kenshi le 7 nibaza ngo ni muri juin rero ntombaza nari ruguru nari vuye ruguru ngo blaze ngo sinambie kama ni leo narumva ndi shock ndavuga no ndakeneye kuja muri concert umugabo kuri kino na mbona ati bidashusha ndabona bariko barabishirako sinzi rero ngene narakwandikira kubaza no munsi mugabo sinzi ngene ubwenge ngo ntumbwire ko uyu munsi ndavuga ni wapi ni mu juillet ntaryohe bwa munsi zari n'inkumbu warumfite inkumbu aka wagombye aho cyo ugira uburandamutsa nkumbuye Dudu nawe uramubonye araje anyways that's gonna kategura concert ya Dudu kandi ni na concert ya la fois passée yabereye kuri jardin public ni Rasko yari yayiteguye and then
Akabazo nayo naribikiye ngenda gasokoro. Ikibazo nuko Dudu adahari. Nashaka ko zogasokoro Dudu ahari. Nawe muzokorana uzokamwibariza. Uzocuza. Ugira utubarize hamwe turi babiri. Oya, uzocuza ikibazo muca mugisubiramo. Sawa. Shaka utubwire ingene wamenyanye na Dudu. The friendship you have. Ingene namenyanye na Dudu. Dudu ni inshuti premièrement. Umufasha wiwe ni mushiki wanje. Kwa Munyamusaga. Sinico gusa. None umuryango vraiment, umuryango twarakuranye, twame turi inshuti kuva kera. So akora dot nari mpari, akora mariage nari mpari. Nk'umuntu wo mu muryango apana umuntu batumi. Urabona wawundi abari mu makaziye, wawundi abari mu kujya nyene. Urumva rero byaroroshe, ariko aho oya ari kote y'umuryango nyene, y'umuryango. Me tugiye muri kote professionnel naho sinzi ni vya bindi nyene umuntu abona ivyo ukora ukabona ivyo akora, mugabo kavuga ati mbega ni giki, kuko jewe nanje muri jewe vyaje nk'umuhamagaro kugira ngo mbaswire cyane muri gospel gusumba muri concert zindi zisanzwe. Hanyuma ncangira Imana nawe n'umuntu vraiment yemera ivyo nkora. First of all biraryoshe gukorana n'umuntu yemera icyo ukora, hanyuma akanagukonsulta des fois. Hanyuma nico gituma ubona ko dukorana, hanyuma tugakorana neza. Nawe nyene nzasangana umwe muri batwebwe. Urumva iyo abantu bakuriye ahantu muri quartier, bakuriye mu bantu, je veux dire ntabagoye kubana nawe frère. Yaranyoroheye kubana nawe tu. Nari bigiye tu. Wapi kabisa. Hariho akantu nigeze kumva ko mwakoze mbengano wabivuze. Siniko ari wowe canke ari abanyamusaga bandi bayivuze. Ngo kera umutipe avuye mani bakatakaza kudiraga umukobwa wo kumusaga. Ngo mwaca mutera amabuye. Nivyo. Hari kera twari. Byarigeze ko bibaho. Mugorumva epoke ya Dudu yaje urumva hatanguye kuza ikanguro, hatanguye kuza abanyamusaga bakijijwe, ego dutanguye gukizwa turi benshi. Hariho novuga ko yari nk'umwigisha cyangwa yari umupasteur, umwigisha ba Jagen yitwa Terence yego. Terence antuka ari mu bantu jewe mvuga ko Imana yahamagaye kare. Petete kuri jewe numva umenga kuri jewe yahamagaye kare, ariko ico mbona coco nuko yasize avyaye abandi benshi, abandi bavuga butumwa benshi. Kumusagana n'umwe atamuzi vraiment. Papa Karibe nta muntu n'umwe atamuzi. Yari inzu isanzwe yozi, yari inzu nibuka tugenda mu nzu muri parking. Urabona ga parking ahantu umuntu ashobora gushira imodoka imwe, batangura ari abantu witi DC 20 combien harateba haba benda yitegute hateba haba gahunda. Niho hari programme mu bisanzwe yo gusenga. Ego hanyuma abajene bose quand nta numwe atazi yuko kugira ngo usengeshe hanyuma usengeshe n'abana bo kumusaga bigoye biragoye cyane. Mugabe ico gihe je ndibuka yuko byatanguye twese tujayo kuverifya ico kintu kiriko kiraza ni iyo muvuma iri kwiraza ni kubera iki ari abantu tubura ku mugoroba mu mwanya w'amarigara, kubera iki tubabura. Je ndibuka umunsi njayo ari rya mbere. Yari umuntu ntiyari umupapa muri wa papa bakuze kwa, yari umupapa umujene, ariko umujene novuga ko yari nk'umujene afise
na mentality nyinshi zikijeni cyane yari umuntu ametriza abajeni nta mpamvu ngira ngo bamwumvirize ego yarazi ukuntu abaprosha ego cyane ego kuko je umunsi wa mbere nja gusengera turi hanze turiko turataha ndiko ndasezera abandi afise utuntu nagira kwa nari nkiri kwishuri nagira twa Madrid niki mu ma vacances et tout mu kunsezera mbona my chances ndakubeshe nayo muhaye ndiko ndimvira none uyu ni wundi yari karatwigi none ndi yari katubwira ijambo ry'Imana my chance maybe no more school time anyuma mbona arambwiye ngo none kutangaye ngo ngo no ngo nindamuka ngo ifo kutahura ngo kuramukanya nukuramukanya ngo none yindamutse ubona yindamuga agenda yize kwengo no agenda yigize no biguteye ubwoba no gusabira ntangaje gati no abo nyene ivyo nyene umva bigutangaza hari hindi façade yavyo nzimu ushobora gutahura yanovuga yuko niwe yaje yazanye kanguro vraiment ndibuka abajene benshi twajana kiriya gihe n'ubu baracari mu gakiza niki kandi biraryoshe cyane benshi baranateye imbere bafise ama eglise yabo et c'est très bien so urumva rero Dudu jewe draga Melissa aho hari haje na bombeje niki ko uwo sister niyo yasengera so urumva vyaba vyoroshe nta kumusaga vyakenerwa kwaza cyane okay Rasko ku bantu bamuzi barabuze kwategura ibiteramo mugabo ibiteramo ubonekamwo cyane ni ibiteramo swati vya gospel canke vy'igihugu ni usanga uri kurakoreramwo cyane kubera iki kubera ngo ndi Imana n'igihugu kanyushi kaje kihuta ariko Mana mbwavuga ishukuri kaba kari nga mu mutima rega ntago kaja kure lazima nayo tunayuwana akumara amazi kaba kari kure akumara amazi bon nkunda Imana kera narigeze kukubaza ikibazo kandi sitima mpa kuri televiziyo kubera iki utamaraginga abaririmbyi ba profane ko rumba twarabona kuri urafasha ba Dudu ufasha abaririmbyi ba gospel kandi we all know ko uri umukatolika turazi ko Rasko n'umukatolika kandi asha amanversaire andakahimbariza mu isengero amanversaire akayisa atangura mu isengero mu misa mugabo ntabwo uri kandi non plus nisibazo nivuze kutazanya n'abasara ba profane murazi nanye benshi n'abagenzi bawe benshi cyane vraiment ariko you still have that protection bwati haya sinjayo cyane kubera iki nuko irevre n'umuziki en general byose n'umuziki ariko kuri jewe n'imiziki yabo ndanayumviriza ariko hariho ndavyitegutse hariho imyitwarire canke comportement je kuri jewe ntagishobora kuba mpermeta yuko vyombako canke vyonshikira ku muntu twitwa ko turiko turakorana kuko do mba niyizi nkabanza uwundiwe nkaba mvuga nti jewe ari amahoro yanje ari amahoro yo mu mutima wanje nkeneye kuri ivyo vraiment bambabarire tuzohurira mu ma concert tuzohurira mu ma festival dukorana igikorwa gihere bagende nawe ubundi gufata umuntu mu minwe ozi ni ikintu kirekire ni ikintu kinini gufasha umuntu ni ikintu bisaba kwiyemplika wese bisaba ko muba mwemeta ku mahonda amwe bisaba ko muba mutahurana mugabo dufise ama exemple menshi ingene bidakunda turayafise kandi nta numwe bitotera ubwoba nta numwe ariko ntibivuze ko hari abatafata ayo mariske kubera ko barafise aba manager drama tarafise aba manager bifese afise abantu bamufashe bamukubakorana na tuvuga ngo afise aba manager mu oya najari abo nkocinga nkabakocinga mugabo utari kuri implique dere bo barafise abandi implique afata ayo mariske batamenye yo nashimutse nkuko wowe umenyereye ariko abo implique rero ni vyiza ko tugabura reka implique hariya nanje ngaruke ni implique handi there is another reason hariho raison yindi reka ndayibabwiye oya yivuge basi kuja kubesha abantu raison yivuge Rasko ari capable yo kugutera umutwe umwe uri kuragora nagashabira ngaho onye rero abartiste ba profane tuvugishwa hari ukuntu nyene bari compliqué
nabo nyene barabiza gatsemo ko ari ukuntu bari compliqué gasanga uko mubwira ariko yumva B uko mubwira genda ambara gutya nanje shaka kwambara gutya rero ivyo umugenzo ntavyo yoshobora uca gukubitira ngaho nyene uje kubwira abantu ko ngwana gawuzi uje kubwira abantu ko ngwana kuri nyamutwe sinzafata bibagiye kuva nabaje sindakubita umutwe sindagwana nta n'umuntu ndakora ko mubonera Rasko tumukorera imisi mikuru kumushimira ngo n'umuntu mwiza ntakunda uburofu ntakunda uburofu oya ndakunda umuntu abari seriye yagarukiye kubitaro uwo mutwe sinzopfa ndabibagiye ibyo bintu nzi ko wavyibagiye sisha gupfa yo ni ibintu tuma ndakubaha gati ule siwezi tania kule apana nukubera uvugishwe ibintu kuzi ko uri umuntu adakunda ubujuje impamvu ugira uvuga ati jewe sinshaka kuja abartiste basekira kura ko ndabizi ko nibaza n'ibya mabeze ejo baje gutuka abantu babaruta ejo agiye gukora ama emission gutukana ejo agiye yambaye impuzu igira ngaho tushaka ko yikwiza udashaka kubisuporta ntavyo no supporta vraiment ndetse ko kubesha ntavyo no shobora no gukorana nabo mu masaha make hari igihe uhura n'umu artiste paswa kichwa wa danger akakuruhisha ibintu wumva umenga urusha ukwezi kose mukoranya amasaha 3 urumva nk'ivyo vraiment ahantu nigereye n'imyaka n'iki n'uburuhe no kudasinzira bica bigorana en fait abantu ntibumve nka umenga aba artiste bacu baragiye gukorana canke ngo barasara mugabo nibaza ko nkuko yivuze ari yizi umuntu wese n'ikintu ashoboye hari abandi bafise patience ivuga ati je ni bon jenzo je ntibanangora budukorana canke navyonze kora ko caractère yawe ishobora gusupporta aya macaprice yose canke busani ma showbiz n'ibindi mugabo umugenzo wanje ngahavuga ati je njana n'abantu bakije bari ku murongo babanda bagada ku murongo wa Bibiliya ijambo ry'Imana bitavuze ko nabo nyene atarimwo abusanga bigorana gutahurana abari mu mugaka nibaza ko vyoroshe Rasko kuko nibaza reka nabwira impamvu abartiste peut-être basikira shaka ko bagoye niko ko haba harimwo amafaranga menshi kandi bo bakora ku nka business bakora kugira abantu nk'amahera kindi naco bahaba harimwo n'ubustar kandi ubustar bwabo bw'aba profane n'ubwa gospel sico kimwe des fois rero ubustar buradestabiliza umuntu ugasanga suko ari n'umuntu agoye canke ari umuntu agoye kubana bakora akabuka ko ubustar kinjiye kakamugora kujera ugasanga aciye agora beaucoup plus umuntu azokwama kwereka ku ruhatari watebuka ukabitambukira uratebuka bishira mu mutwe no mu bwenge ku buryo naho yoba ari umusista wa canke umubrother wa usigara umufata nk'umufana akaba umufana kuko ico kintu bagushiramo ubustar success iraremereye success iraremera nuko abantu benshi babifata umengana inkuru nta nkuru irimwo bijya baba babayemo ama success araremera iyo utagira umutwe n'ibitugu byo kuvyikorera bigukoresha amafuti menshi gusumba ibintu by'ukuri wokora uravyumva niho hari kibazo ubundi hari abantu muri team ufise management hari abantu bagukocinga bakagukocha mentalement mbe ugira wifate gute imbere ya kamera uzobibamo gute mbe public yawe uyibanamo nayo gute mbe uhuye n'abafane bawe ni gute ese gusanze mu bintu atari ivyo wozovyifatamo gute ibintu nk'ivyo akije vyoroshe mu gihe mutanguranye niyo team afite iyo muhuriye imbere waramaze ku mustar biragoye nuko abo bantu byo bavuga uvyo ubiha agaciro erega waramaze ku mustar nese ivyo ndi kwandakubwira waramaze ku mustar abantu bose ntaco baba bafise bavuga no kuvuga ni vya bindi n'umuvyazi garakubwira ikintu kamubwira ati ma vya vrai je urazi wondi je urazi je abantu bose banzi tiwe ntumbone ngaha nk'umupeti wawe ngansotse hanze ndi kintu cyatari oro nta bintu vyatari birimo je namvuga ni tubwizanye ukuri benshi basanze muri ano mabarabara vraiment nukuri nta bintu vyatari ndabonamo hanaba yagusizemwo byose nukumenya ingene wipanga parce que ubustar iyo buje nabi uhera nabi urashobora kuguhereza kariyeri yawe mukanya gato mukanya isase kubera vyakuna n'ingene witwara surtout imbere y'abantu kuko hajya abantu ni byose amafaranga nacavuze ibintu ufise naco bivuze mugabo abantu ni byose ko uyu munsi ari 2-3 batagishobora kukudigera ubustare bwa office bwose yo buva bukagera
c'est rien du tout. haragera igihe bugahera, haragera igihe bukazimangana. Kuko iyo umuntu atakigufitiye icyizere ntacyo aba akigufitiye nyene tout simplement. N'indirimbo tsigera mvumenga zirabishika kandi ziryoshe. Exactement, parce que atakigukunda akumva ntiyo nayiha n'umwanya wo kuyumviriza. Waramaze kumudeseva akavuga ati shaje kabuzi vraiment sinzi n'ibiganiro vyo ntibikindyohe no isikwera bitakiryohera biraca byo nyene ahubwo hari ikintu Hosy yagukoreye cyakubabaje haye mugaje ufata n'ibyo asanzwe akora yuko ntacyo bikimaze ko defarige dukunda abantu kora ko hari nk'abartiste nkunda pakura ko baririmba neza kora ko nzi bitwara neza mu bantu. Exactement, na jewe kenshi nsanga nabaye pasha kuri ico ugasanga ndagushigikiye wanashima kubera ko indirimbo wanashima ntiyanangyohe mugabo ko nzi kuri umuntu w'abantu mbona gushigikira muri yivyo kadabuka ko iki ukavuga ati uyu muntu vraiment naho noronka kadiri vraiment nzokamusiga kuko ntazomara amazi ntazomara amazi. Niba mbega njema nimvira esko abartiste bacu bararonka amatelier canke bararonka impanuro c'est même pas abartiste gusa natwebwe ko natwe hari abantu baza muri babashaka ubustar kandi iyo umaze kuburonka n'ukuri ari byo waje uri kuraviza birakwica birakonona usigara ubona umengura igihanganga abantu bose barakuza abantu bose baragukunda ntibagukunda bose ntagukunda ico nico bihendako. Jana mavuga jana ndaziva ko abantu hari abantu bankunda nukuri sinzuza kuba hanyura ku mutumba uvuga ngo murabaye hypocrite canke mbwa wico nzuza no ko abantu bose bankurikirana bose batankunda cyo mu mutwe ngakirimwo numva kiracafye ndabizi ko ejo nina fere gato ndazi ko mwese muzamugiye association y'abantu badakunda Hosy umva je president wanyu je ubaserukira imbere y'amategeko mugume kwibanga tugume ku kazi muge hari abankunda vya vrai hari azigenda yo remarka je nari maze igihe ntakora cyane vraiment nari maze igihe ndi mu bintu bindi bazobibona muri future peut-être mu misiza mugabo hari abantu nubwo ntakora ibiganiro yamazu tuzobabwira ntacyo mugabo hari abantu bavuga ati naho tutakimubona basi bakambaza none uri hehe wagiye hehe kutakibona hari abandi bakakubaza ati mbega uzogaruka ryari nibikaca ugasanga ibiganiro vya nubwo ari bike baracabiraba nubwo bitagishushe ngene nka keya donc abo nibo ari ba vrai sino abandi 50 baharabaza kora biganiro hage ntucubonera ati rega bwamundi siko bagukunda ngo niko bawe ibintu byinshi bashaka bobo. Exactement, kandi rero utahura ikintu kimwe Hosy muri iyo way uzona bibona hariho difference ihari yo gukunda no kwa appreciate. Je ndashobora kugukunda à travers ibi biganiro ukora umunsi uzoba utakibikora ntuzoba ukinyenteresa uravyumva canke uratrebishe gato uranyereye uvuze nk'ikintu kitaryohera abantu na wa muntu yamaze imyaka 5 agushigikira gukunda avuga ngo aragukunda ugasanga avuga ngo ngo bige bintu yavuze ngo acha ngo wapi ko umutima uciye umuva vya vrai ko umuntu avuze agakosa avuze ikosa rimwe canke atari ibintu uvuga ngo ni ingeso yiwe buri gihe avuga amakosa vyagushika ko nawundi muntu byamushigira hage ntubona ati hari abakunzi ba vrai abakunzi ba vrai bavuga ati sha no muswiri yanyereye ku rurimi vrai ntavuze ntiyari kubivuga ariko mu bantu niko bimeze nico gituma akubwira ngo abafana n'abafana aragufana bimeze neza sivyo bajiye bihiye je mpora ndabiraba kubakinya umupira ku footballer ngo banangoreho vraiment ngo Messi ngo hapana vraiment ngo rero Ronaldo ngo hapana vraiment ngo na birefu ngo na bishasha ukaraba ni wa muntu iya même pas 2 semaines yari kuri profile yawe mbuta uravyumva no kuvuga bajana nibije nimba bitagase ni sawa bidatagase yebana baja ahandi biba bigezeho ako nyene aba gospel muratesa vrai nkubu ratwe akategura iyi concert ya Dudu tudumazige mutumana indirimbo nyinshi cyane gose isohora yarasohora yari akira asohora n'izindi ntizishikana 10 mugazo bahuzuye cyane nabo nyene bahindagura kuri YouTube ne bahindagura oya no kuri YouTube nibaza ko bivana n'igutegura concert urabe uve turumva kuri concert ni indirimbo z'Imana niwo muziki utabesha ndawita umuziki utabesha uvugishwa n'umutima kuko ni umuziki mwiza icambere na mbere mwiza utandukanye na sekira hama icongeye kuri ico ni umuziki ukora mu mutima
ukora ku bantu n'umuziki uvuga ivyo abantu babayemo uravyumva nico gituma usanga ubu benshi navuga ngo bawuhurumbira parce que uza hari umuntu akubwiye ati je naje muri concert yanyu vraiment ntashenduhutse c'est vrai ntashenduhutse muri concert ya gospel bitandukanye no kuja mu yindi concert yanyu mugataho sivyo ndiko ndavuga muganyu ugataho kandi ivyo warugira uvuge basi ndabikuvugiye sivyo canke basi ugataho Kenya wayariye ariko no wasorora abajama n'abakizwa none usorora sora amajwi n'amafana yego muga amajwi n'amafana yacu ya 3000 5000 ntumba vraiment nta umva ntumva ukenye oya utwaye 20000 muri concert ya gospel urajya uranywa aha uzobuja muri concert yanje uzanye 20000 ngo je nawe tuje Daya no kuri komo. None muzorenda jus 10000. Oya. None ico kurya nkatuga burya bukanya ka bro no dufiriti. Sika 10000. Amasteke. Steke ziba ziri. Zo ntazo nkunda jewe. Sinda kubone mu mwanya uri imbere. Sinda kubone mu mwanya uri imbere. Sinda kuro. Reka twivugire concert. Bakunzi bahire ndabavugira babwire concert kora ko umuntu uri mujama n'umugenzi wanje kandi nishaka ibintu vyo bihomba ariko ko muza muri concert ifo ko isa nshaka bihomba ejo mbone ukurambira ngo uzaza ngo mbe muri abe biri homba tangure kwidoga ya nanze byaba binyafecta concert zo bitariki indwi z'ukwezi kwindwi murazi giharuro indwi gisigura imigisha ibazira kije inshuro zibiri sura ko tuzohezagirwa cyane gose imigisha igeretse ku yindi hanyuma kizobera kuri source du Nil hajya en plus ni muri ville ntaje gufata ama déplacement menshi fata kabus ka mutumono kaboro buhoro ni mudafise imodoka ni bufise naho ufise imodoka ama bus abasiga hajya nyene nene wumva bintu ni wanene donc ama bus azobazana abasige hajya anye bava muri no benshi basiga hajya hafi nyene ya source du Nil urumva donc mumva ko ama bus aba déplacer zobanga mbwa se ntanze baraya gusa ayabasubiza inyuma bazora gusa bazora mugazo bari hafi yoyo azobasanga azotora abari ndani muri concert donc niwe zobagora gutaha donc umva ko mworoheje nico kibazo cari gare kandi urumva bazotaha gute nk'abantu babakureza za Carama Kanyosha kandi urumva n'igiteramo kizohera hakiri kare Bego tutavuze ingene kizotangura nyene mbe duhereje ngene kizohera igabo ni wari kurangira promotion tugeze ku musozo wari kurangira promotion wanciriye muvuga n'amabisi okay ivyo Dudu naruzoza cyangwa uzosiba uzoronka igitoro kizakikuzana mu ndege indege ntizisiba by the way ziza mesi yose na mu magazira donc nazosiba Dudura tuba turakurindiriye twega abafana bawe bafana muziki yawe muziki yane tuyihaga même si hari himaze imyaka myinshi gumara imishasha abantu baracayisubiramwo donc iracaduhezagira bisigura ngo ebana je nzo ndicaye imbere nuko bitazokunda ko nicara niyo problème yanje mugabo ndashaka uri kuramfasha akazi nzomfasha urebuyemo jewe kugira umuntu imitwe hagira urazi ngana buri abari karakora bari tandukiraza kumufina jamwe ngimenyera kumuyayata ko ashobora gusanga ibintu bitameze neza gasanga ndahadabizize kandi urone ibyo bintu kumubwira abantu urone nk'abantu baro bazi ko je ndi umwana mwiza kandi nivyo je ndi umwana mwiza kuri kwa Mungu reka ndabwiza uko ari karabasha kubesha abantu kubereka abantu face nziza ni face cyangwa ni face nziza yanyu like ikoto gasanga ikora kubizi kugize kwicara kuri koto rabegwa umuzungu asanga cyane hama kuri ikote nayo ngaho gasanga urabizi ko yo man barayumvise sorry mbabarira hari desani me Dracula wari turaturi mu kabare muri Kepasa murazi muri Kepasa tuvuge Kepasa kwanze tugara ku bastar muri Kepasa ni akabare kari ngaha anye juste hamwe Rohero haruguru ya école française bagira steak iryoshe niyo raskaje gufungura okay tugarukire ku bastar abasore murafise ingeso byo kwerekana ubuzima bwiza mu canka ba ko muri gentil muri trop gentil
muga ntimubwire abantu ko babashavuje mu bakubita imitwe oya je ndi gentil mu buzima singwana no kuri kwa Mungu basurahana oya ndahanura kuye ni kuhanura Jesus Christ ntuzompanura none sindi umuvyeyi simanura nk'umuvyeyi ni bwana b'umuvyeyi rero nico kibabaje waramanyeste y'ubuvyeyi ubuvyeyi umuntu arabukura nagira uburonka ari ukuvyaye gusa uyikurana nabwo iyo atabwo wakuranye nabwo uronka wamaze kuvyara sawa uyu n'umuvyeyi rero kandi je munyizere ndababwije ukuri ifoko mumenya ko namuzanye good vibes kandi Rasko akubwiye ikintu gikora uko nyene kwera rumva hari gihe abarushe je ndamutawe ari gihe abarushe vraiment kwira nk'ubu ntaryama ho yafise concert ho hamara nabakigoheka uwo munsi avyukira kuri terrain zo kwera mu concert akararanga nyene urumva ko muzaniwe fa muri iyo ari muri iyo ka arafise droit kugukubita umutwe gacugwa hasi rero reka tubabwire abantu imana zacu nuko ategura ibiteramo vya gospel kandi abantu ba gospel nabo banyoye inzoga baba bari abantu bari lucide kandi bumvira batagorana niyo mpamvu yaciye yigira muri gospel umuntu ahura n'ibibazo bike ni kuri kwimana n'ibyo dora n'ibindi bibazo by'ubundi bwoko anyways nukuri muze amatike ari iminsi yo kugura 10,000 nibaza ko yarengaye izohera jeudi le 20 amatike promotionnel ya 10,000 azoca aduga kuri 30,000 kuva le 20 gushika le 30 hanyuma kuva le 1er gushika le 7 zizadiri kuri 50,000 kugira ngo ntihagire umuntu avuga ngo iriya concert yari izimvye ngo bari bazimvye umuntu wese n'uburyo bwiwe na mikoro yiwe no kugomba kudufasha kudushigikira kubera murabizi ko abarundi barakunda kanyuma izi za 10,000 baza kuzimenya zamaze guhera mugabo muzamwikinge muvuga twarazibahaye rero byabavuye abazikura vraiment barazigura mugabo abarundi turabazi bakunda gure ematike ujya munsi nyene like barakunda ibintu kubikora bigira bihere ku kanyuma kandi sinzi ico kintu ico bivako vraiment si datahura neza ico bivako mugabo ico kintu ndakibona hano kandi ni mu bintu byose niyo umuntu mufitaniye gahunda yitegura umubwiye ko washitse ego muga urumva ko deja concert yanyu irazimbutse vraiment en plus ni ya Dudu aza abantu daba bamukumbuye abantu nukuri bazocitabira igiteramo kuko deja urumva turamukumbuye kandi turakunda gose indirimbo ziwe mugabo hari kibazo mfise kandi akibaza gukora ko deja umuntu atagura igiteramo vya gospel je sinzi ko ari I don't know sinzi ko mufise ibyo bitandukanye canke sinzi kuno bindi bintu bitunganyijwe hariho abakora amakonse bakakora gratuitement bakayakora ku buntu kandi ugasanga peut-être barafise purpose yawe gutegura igitaramo ku buntu hakaba hari n'abandi bavuga nti my dear you have to pay utarishe ntuwinjira kandi catégorique utarishe ntiwinjira ni kubera mbega abo barihisha bakora amakonser y'ubuntu bobo ntibadepanse mu gukora amakonser est-ce que ntibaba bashaka bo kugaruza amafaranga cyangwa baba badepensije cyangwa haba hari ikindi kintu bo bariko baraviza tutazi hanyuma mwebwe namwe muri hisha ibiteramo byanyu mvugira twumva ubutumwa bwiza ko bavuga abarira abantu ba gospel bo kuri Facebook mugabo nibo bavuga ngo ibintu vy'Imana no kubitangira ubu bimeze bitunganyije gute bitandukaniye he canke mu bikora kubera iki utandukanye nibaza ko vyose nta kintu na kimwe kitagira ikiguzi nta kintu na kimwe ngaha ku isi kitagira ikiguzi byose birafise prix yavyo nimwe mu duhema benshi bavuga ngo duhembe impemu z'ubuntu si z'ubuntu iyo ugwaye bakakuzanira bombone ya oxygene urazi ngene igugwa ibifise igiciro so nuko abantu badatahura le processus kugira umuntu agere kuri phase ya concert hariho ibiba byatanguye imbere hariho production hariho gukora umuziki hariho kuyumvira ko producer kuja muri studio ukagera ivyo byose bisa amafaranga hanyuma tukaza muri promotion y'izo ndirimbo n'ibiki byose bitwara amafaranga hanyuma tukagera kugiye dukora concert ni kuvuga iyo itwara umurengera encore une fois so jewe ntawe nkondana ko yabikoreye ubuntu canke
yashimye yuko abantu bo kwinjira batarishe ni vyiza cyane ni vyiza cyane ko natwe tworonka umuntu adufata mu mugongo abatamwe inoti agashiramo ubwo buryo turiko turarondera kugira ngo ikintu gikoreke nta mpamvu nimwe twokirihisha kandi si muri gospel honyene none bya bindi vya flambo twakora muri ville imwe twakorana na meri ya Bujumbura ivyo dukora ruguru bitandukanye vy'igihugu vyose biba ari vyagusa ni vyagusa mugabo exactement haba hariho umundi muntu yitwa runaka antiti runaka yafashe ivyo bintu byose hanyuma mwebwe mukaza mukora nta mpamvu nimwe rero worihisha umuntu mugabo rero natwe mvuga tutaba twabarose abo bantu bashobora gufata ivyo bintu byose mu minwe batahure yuko ubwo buryo tuba tugomba kububona buba bufise aho bugomba kuva kugira ico kintu gikoreke kuko turetse ngo hakore gusa abahawe uwo mugisha twusanga n'ivyo twarondera yuko bikemuka muri industry ya gospel bikomeje kumera nabi gusumba kuko burya aya n'ikintu cyo kwama ufasha umuntu akabona umenga ibintu byose n'ivyagusa bituma acika umunebwe ntibituma kerebuka sivyo hanyuma tureke n'ivyo tuba tuzanye nk'umuntu aje ava i Nairobi arigwa amatike y'indege aho bari kumwe na matike y'indege ahazogira gute ubwo buryo jewe nka jewe Rasko ntabwo mfise vraiment jewe ndafise umutwe wo kubitegura ariko ubwo buryo ntabwo ngira rero urumva ubikoze ku buntu kuko yoba yafashijwe ni vyiza cyane ko abikora mugabo vyo bana vyiza ashize ko ati ni bande uribuka ko dukoranye na meri yandika ngo meri ya Bujumbura yabateguriye urumva canke tugashira ko tuti ivyafashijwe na presidence y'u Burundi vyafashijwe na nani kugira ngo abantu batahure neza yuko ivyo bintu iyo bitaza gufashwa n'uwo muntu runaka ntivyari gukunda kuko ubundi utagipreshije ngo kivuge abantu bashobora kwiyumvira umenga harimo umwiza n'umubi aho rero niho haca haza ikibazo kuko urumva hageze ko umuntu biba nk'uko umenga ni bimwe vyorosha ibindi bigumye bica binanira abantu gutahura afite ikintu bitahura en soi biratahuritse ko umuntu ashaka gukora concert twese turabizi naho mudakora ama concert mufise ubwenge muratahura ko bitwara uburyo kudeje ikibanza urakiriha ama stage arazimvye cyane yo ni ibintu byinshi gose gutegura yo it's a lot ni ibintu byinshi donc ata muntu siniko ndabona non plus ko ari amafaranga y'uwo muntu yiyubwiwe bivuga ngo agira akoreshe concert à 100% irakunda kuko yogurisha urupango ngirango kugira ashobora gukora concert imwe abese nibaza ko ari umuntu ushaka gusacrifice urupango kugira kore concert donc aba hariho umuntu waca nk'abantu bashigiye kugira ico gikorwa gishure kuba mugabo abakizo turazi ngene bameze akizo nkuko eje kubivuga nibo baca baba mu mutwe bibaca bwa confuse ukavuga none ko iki uyu unyatanze ivyagusa unyarugena ariko ararihisha like ujya ariko arakurisha ijambo ry'Imana gutanga ku buntu ivyo hawe ku buntu ariko uriya nabari muri business ugasanga umweci yabo umwasi w'abakizwa none rano baca abo mushusho bakizwa kuvuga ati yaturirimbira ku buntu kandi ni sawa mugane baza ko nkuko eje kwisigura barabitahura kandi naho uwo muntu yakora concert y'ubuntu ntabivuge ko bamufashije bazafise droit yo kutabivuga mugabo abantu barabitahuye ko somehow haba hari ikintu kimushigikiye inyuma yego cyane kiba gihaye donc kugira ngo iyi concert ya Dudu izishore kuba ntahombe ngo ejo ntibikunda kwasura gukora umuziki kandi bizanke kwasura muri studio zanke kwakora video ifoko concert muyirikira uratahuritse kugira ngo ejo bize bibandanye bikurikire ubu muteye intege kugira ngo ejo
bya bintu wakunda bya bintu wabona ejo naho concert yoba yaraheze bize bibandanye ntahereza ya kugira azokore concert yindi twara kumva ntizoma turi mu ndirimbo zazindi nyene hanyuma kandi zibagiguru zizoba basa ari ukongereza cyane kandi oya nabemeze ndanakubwira kandi kantu kamwe hari aga surprise ariko nuko ngiye kubivugira nganye naco bivuge necessary vibes za vibes zituma nisesa nuko ariho indirimbo abantu bakunze za kera bazosubira kumva muri concert batumvise muri concert yaheruka muri 2019 bazozumva muri concert concert yiwe 2019 sinayijemwo mugabo mwaya uploadinze yage kuri YouTube navyayikora Dudu vraiment il faut que tu continues de chanter parce que indirimbo zawe zaraduhezagiye nizo kwe ubu rese ushobora gusiba ntibikunda ntanzo bandi mu mahanga nzoguruka mahanga yahembeka nzoza donc abantu bari hafi n'abari kure muzogera live ku bafana bacu ba diaspora oya nta live izobihari ariko hariho akandi kantu tubikiye aba diaspora vraiment hariho akandi kantu kiteka kavre tubikiye aba diaspora bonyene umuntu wese atara mbabarira mu kibenga sha kibengaje gute ubwo diaspora nuwambutse muha ndabeshege umuntu ajabutse muha aho hohe jeno ntore ikindi gihugu nabo nibereye nashaka duhari mugaje ndandazi ko ndi mu diaspora kandi ntumaririze kubera ufise abagenzi benshi oya ndi mu diaspora naje usanga wanyaregistre ngo plus 1 never kubera iki nimara amazitari na $100 urangabira never adoje kiganiro zindaguhe nta madolari mfise diaspora ntimumaririze taza kwiteranya kandi rero amafaranga ni sawa nta madolari ntunga baje nizire ko nzohana abantu benshi muri concert dumuze mu ndamutse abantu baravyiye mission mukaba mumenye concert kubera ikiganiro ko après tout fallait que tugikora kugira ngo abantu bacitswe niyo nkuru nziza bayimenye bice kuri Siren Vibes rero abantu muzoza muri concert mwayibonye mu kiganiro mukambona ndiko ndaca hajyanye ndiko ndazungura ukuntu bizare mukazombona muzoce mu ndamutse yego baziwe rero baye tureje kugira promotion ego twababwiye ikibanza Suse Dunire twababwiye itariki indwi z'ukwezi kw'indwi twababwiye amafaranga yo kwinjira kyagiye ni 30,000 abataguze itike ku mwanya ya 10,000 mwitega muzoigure 30 edahere mwigure 30,000 ariyo ni 30 hanyuma n'inyuma ya 30 kuva le premier gushika le 7 ni 50,000 ariko hariho niza abashaka kwicara abazoba bagomba kwicara ari kibanza cabo ikibanza ni 100,000 abagomba kudushigikira kwa kundi kugira ngo ejo tuze dukora iyindi concert zidukora ibindi byinshi bikorwa byinshi bashaka kudushigikira kuri 500,000 canke ufise umuryango ukadushigikira ku miliyoni kubera ko mufise amafaranga hano bavuga ngo barundi turakenya mugabo se twese dukenye kwe ukena monta zimwe kandi urashobora kubukenya 10,000 ndabwira ikintu kimwe abantu dukenye nka vraiment kamonta nkenye ndakazi ubu nyene no kambaza ndagafise jere abantu dukenye bakanya nka jewe n'umwanya mwiza n'akaryo keza ko kuza gushima Imana ko tugihema no kuvyiza yadukoreye kugira iduhe ibindi iduhezagire tuve mu bukene nitwame turirira imisozi nzikiyo kurira muzaba muri ko muragira ibintu nyene byo kwihombesha imigisha yanyu mama we publicité nari muri mama yaramwe na Dudu tuache araje mama yaramwe na Dudu tuzoza kuri Siren Boutique kugira sio na kuwa styliste kugurira ego sha nasikia Marso na mtu wako nani uzogurira kirato muri Siren Boutique niko manager Rasko avuze anyways katubasezere jana pastor wanyu Rasko murakoze cyane babwire akajambo kihumure pastor Rasko mwe mwadukurikiye nukuri ivyiteka cyane ndanagushimiye kwanza Rasko namana gushimiye misi yose nifurize no mugisha enza mabintangaza kwa ntubiheba sinshaka kubibema ko ndazi misi yose yo tuvanye gukora ikiganiro
wamuronka kandi kantu kiyongera ko mu buzima bwawe ndabesha ahantu afite imikosha mundi just tujana gatatu never nibikunda badukurikirana namwe n'ukuri turabakunda cyane kwa kundi nyene hahandi nyene duhure rosette z'ukwindwi kuri source du Nil muze duhimbaze sinzoba ndiko ndakora ababeshi nanje nzoba ndiko ndahimbaza jewe nzoba ndiko ndatamba nta n'ikindi kintu nzoba mvise nkora sawa muzo ufise za buru ku telefone oya twarigishije abantu barizi ngene batunganya ibiteramo bazoba bariko baragira pratique nanje nzoba ndiko ndatamba nazogira n'uzongora je nzoba ndiko nditazirira Imana. Haleluya. Ego. Nuko rero yari pastor wanyu Rasko. Turagiye tuzosubira mu kindi kiganiro Johnny Ozira koze kubatanzi. Hanyuma nk'ibisanzwe namanda bashimira kuba mukunda ibiganiro vyanje, mukunda ibiganiro vyacu mubikurikirana mubipartage abantu benshi bashoboka. Kuba bikora bien se batabikora namwebwe mane bagendere umunsi umwe muzobona mwisanga muri ko murabikora atamuntu yabibahatirije. Donc merci kugushaka like kana commentaire kawe, merci kubura umukunzi wacu dusengera n'ibindi nyinshi tumwa dukora paka mbwo muryoherwa. Bye cyane naho utaha. Siren Vibes TV